kaze murongeye kwakirwa muri no programu y'ishure ry'isabato. Uno n'umunsi ugira gatatu, so ni tariki 13 ukwezi ni July amukakaru. Turaciga ku cigisho imizi y'ukutaruhuka canke imizi y'ukwiganyira. Umuziro tugomba twige uno munsi n'umuzi kwipfuza canke kwironderera ivyo wigombeye, ivyo umutima wawe wishakiye. Reka tubanze dusenge. Mana nziza, data wacu uhoraho, izina ryawe niryubahwe. Dusavye kugira ngo uduhe impwemu wawe yera tuyobore muri kano kanya mugihe twiga ijambo ryawe. Dusobanurire mwami ivy'ijambo ryawe, ruseho no kudusobanurira gusa, ukize imitima y'uwo ari wose ariko arumva nanje hano, kugira ngo mwami umuzi wo kwipfuza urandure ntwongere kubaho, kandi urandure n'imizi yose y'icaha iba muri twe, kugira dushobore gushika ku kwera kwawe no kurehuka kwera waduteguriye muri Yerusalemu isha mu ijuru. Nubane natwe utuyobore, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisavye, amen. So dusomye hano turiko turabona ko muri Luka chapter 22, Luka 22 umurongo wa 14 kugeza 30, ariko araboneka inkuru ya Yesu Kristo ariko arakira ifunguro ryera n'abigishwa biwe mu gihe ca Pasika. Hano abantu barahashitse, Yesu murazi ko atarafise inzu ntiyarafise ahaba, ariko yaragize arrange ibintu byose kugira ngo ijya Pasika bayige hamwe, kugira tunahigire icigisho gikomeye cy'uko Yesu Kristo yatanze umubiri wiwe ko azodusesera amaraso kugira dukizwe. Ico gihe bari bakibibona mu bizoza, ako yabivuze ngo babikore kugira bamwibuke. Ariko rino funguro ryasaba ko habaho kozwa ibirenge. Kuno kuzanya ibirenge vyasobanuye iki? Mu Bisirayeli iyo washika wabaguha amazi, maze umuntu w'umukozi waho akaza akakoza ibirenge, akazi kagayitse, ariko vyategezwa kubaho kuko ntibari gushobora kugenda kw'ifunguro bitabaye. Rero batanguye kurabana bavuga ngo ninde aza kubikora, ko karakazi bavuga ati niba atari umukozi ubwo uri mutoya muri twese araza kubikora. Ntiyari mutonya mu myaka. Kenshi na kenshi turabona uko nubwo tudakunda kubivuga, niyo tudakunda kuvuga ati mutonya canke mukuru mw'ishengero ninde, hari ukuntu usanga abantu bariko barigereranya bamwe n'abandi, kuvuga ati burya nubwo je ntari mukuru w'ishengero ndabarusha amahera bose, canke se burya je nerize gose, canke se wajya mu rusengero iyo nsoma ijambo ry'Imana nije nkunda kuryumvukanisha neza. Habaho ukwigereranya no kwibaza duti umukuru ninde, ariko ivyo bivugirwa mu mutima kuko ntawe ushaka kubivuga ku mugaragaro. Rero abigishwa nabo bari bafise kino kibazo cyo kwama bibaza ati umukuru ninde? Ese Yesu Kristo, murabona ko bari banayigwaje ko Yesu Kristo ari umwami wa hano kw'isi. Ese niyaba umwami, nije nzoba umuganwa mukuru ubundi bwoko? Ntibari babizi, ariko bumva ko bashaka kuba bakuru bose, yere kuri Petero, abayuda n'abandi, wari wese ashaka kwibara mukuru. Si ubwa mbere bari babivuze, kuko dusomye muri Matayo 18 umurongo wa mbere turabona ko bashatse kumaza kino kibazo nyene Yesu Kristo, ariko bakibajije bagize iki? Barabihinyanyuye mu mvugo itamera neza, itavuga neza ico bashaka. Baraza bamubaza ngo mwatsumye neza, musanga babaza ngo umukuru mu bwami bwo mwijuru ninde? Umwanya nyene Yesu Kristo abonye ivyo bariko bariyumvira, niho yacafata akana gato aragahamagara, agahagarika hagati yabo, aravuga ngo musomye no muri Matayo 18 anyene 18 umurongo wa 3 ngo nimutagira uguhinduka nimudahinduka ngo imitima yanyu imere nk'imwicishe bugufi, nuko mube nk'abana bato, ntimuzogira iki? Ntimuzoruha mwinjira mu bwami bwa bw'ijuru. Hano Kristo aratwereka yuko igikenewe so kwibaza ngo mukuru ninde atanga ikigira 10 ciki, ninde atanga amaturo menshi, burya pasteur akunda nde? Igikwiriye nico kwibaza uti ese nsa nabo mw'ijuru, nsa n'Imana, ndiko ndagenda uko igomba, kuko ivyo nivyo Kristo avuga ko bidushika mw'ijuru. Rero
ntidushobora kugera mu buruhukiro Kristo atari kumwe natwe, tutamwumvira ngo twame twiteze ko ari waduha inguvu. Nk'umwana muto araba ku muvyeyi wiwe se canke nyina akavuga ati burya je bino bintu sindabishoboye. Umwana ntiyumvira ngo nimba baba mu nzu bapanga ngo ndariha amahera ngahe. Umwana muto ivyo ntibimuraba, ahubwo aravuga ati je ndizeye ko papa azobishobora kandi burya azobishobora. Kristo nawe yizeye data, na ashaka ko tumwizera nkuko abana batonya bizera base wabo. Tuvyemere, tubikunde kugira ngo amahoro yacu agwire. Ico nico Kristo ariko arashaka kugira ngo tugire iki, tubikore nkuko bikwiriye. So hano ubandanije uza kuhasanga ikintu gikomeye cyane. Ni kenshi tubura ukora ibyo dukwiriye gukora. Umuzi umwe wo kwipfuza n'umuzi mubi cyane. Eka no mu mategeko y'Imana avuga ngo ntukagirike, ntukipfuze. So mu Cyongereza no jambo mu banditsi bino lesson banditse ngo ambition. Hari ukuntu twibaza ko ambition atari ukwipfuza, ariko ambition muri Bibiliya ni covetousness mu Cyongereza. Ambition ni ukumva ko ushaka kwiteza intera, ushaka kugera ku rundi rugero, ushaka kugera aho abandi bageze kibatari, maze ukaba ari we wa mbere utangura. Ambition iziranamwo no kwipfuza. Ni muze twipfuze Yesu Kristo, niwe akwiriye kuba uw'icipfuzo cyacu buri gihe, uko bukeye nuko bwije niwe azodukiza. Uwo muzi rero uvugwa gute? Kristo amaze kubivuga, nongere ndarisubiremo. Nimutagira, ariko aravuga jewe nawe, umutima wicisha bugufi nk'umwana muto. Mwumvire data, ntimubaze ibibazo, ntimwidodombe, ntimutangure kwibaza ngo vyogenda gute. Ntimuzokwinjira mu bwami bwo mw'ijuru. Tuzokwinjira mu ijuru. Bitangura gute? Bitangura twinjira mu kiruhuko ca Kristo aduha uno munsi. Nimuba murici, nanje nkaba muri mwebwe, muzokora ivyo data ashaka nkuko nanje nabaye muri we ukora ivyo data ashaka. Ni Kristo avuga. Imana ibahezagire cyane. Uwo shaka kubaza ikibazo yobaza ikibazo kuri YouTube Zaleka SDA Forum, murafise kugenda mukarabe aho. Ikindi naco ubandanye gusenga, iga ino lesson, soma ijambo ry'Imana, risubiremo. Isomo ryo kwibuka ni Yakobo 3:16 havuga ubundi muzi twabonye w'ibibi. Eka ntitugire ukwama twipfuza, ukwikunda n'ibindi vyose bibi, ahubwo twizere Imana kandi natwe izodukiza. Eka dusenge. Data mwiza, turagusabye twinga kugira ngo utuyobore. Dandura imiti kibi mu mitima yacu. Uyu wari we wese yumva rino jambo akarikurikiza, Mwami uvuze ko nitwigenza nkuko uzoduhezagire. Ako nitwovyishoboza. Nico gituma dusabye kugira mu gihe wadupfiriye ku musaraba, unaduhe mpwemu wawe yera, kandi wami udutegurira inzira, uducira inzira kugira Mwami tubeho nkuko ushaka. Mu izina rya Yesu Kristo tubisabye. Amen.